moyo wangu sifa mupe Yesu. Moyo wangu sifa mupe Yesu. Moyo wangu sifa mpe 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 Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. N'ikindi gitondo ciza, igitondo c'umunsi w'Imana ugira gatatu umwaka w'2025, aho Imana yongeye kutugirira neza. Yaduhaye kuvyuka turi amahoro, yaduhaye kuvyuka turi bazima. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ari umunsi rero mwiza, muri nivyeje kubivuga ngo umutima wacu unezererwe uhe impundu Yesu. Haleluya. Amen. Yatugiriye neza. Tugiye rero kwakirana. Turaguhaye ikaze wowe wazindukanye ugomba kubana natwe, wazindukanye amashimwe mu Mana. Turaguhaye ikaze nawe uriko uradukurikirana kuri televiziyo Nicimpaye Service. Twese hamwe Imana itugirire neza. Amen. Wumve gushima iyo Mana muri kano gatondo kuko yakugiriye neza, yatumye uvyuka amahoro, yatumye uba amahoro, kandi igisumbirije ukagomba kuyihimbaza. Tugiye rero gusenga Imana, twereka Imana programa, twereka Imana uyu munsi yamaze kutugiriramo neza. Uhoraho Data wa twese wo mw'ijuru, turaguhaye icubahiro Mwami, turagushimiye ko watugiriye neza, ukaduha Mwami igitondo ciza c'uyu munsi w'Imana mwiza. Mw'izina rya Yesu Kristo turaguhaye amashimwe. Ushimwe Mwami mwiza ko watugiriye neza, ushimwe Mwami mwiza ko wongeye kuduha gushika kuno munsi, ko turi amahoro. Mw'izina rya Yesu Kristo turaguhamagaje rero kuno munsi mwiza, aho dukoraniye Mwami imbere yawe, ubane natwe, utangurane natwe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami, tube mu nsinzi yawe, tube mu bwiza bwawe mw'izina rya Yesu Kristo. Turasenze Mwami, tukwereka rero porogaramu y'uwo munsi, wabana natwe, uratugirira neza. Ijambo ryawe riravuga neza ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana aribo bana b'Imana. Turashaka rero kurongorwa nawe muri kino gikorane kino gitondo. Ubane natwe kandi utugirire neza, kandi uduhaze ubwiza bwawe, kandi uduhaze ubuntu bwawe mw'izina rya Yesu Kristo. Utangurane natwe Mwami, tugwiteze ko vyinshi ivyo uza kutugaburira kuno munsi mw'izina rya Yesu Kristo. Uwo dutaramuje ni wa mubi mw'izina rya Yesu Kristo. Turashaka ngo ubwiza bwawe ubane natwe, utangurane natwe
kandi uze guhezanya natwe uzoba ukoze. Urakoze mwami, turagushimiye. Urakoze data wera, turaguhaye icubahiro kuko uri umuvyeyi mwiza dukunda. Amashimwe, icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu mwami, Yesu mwama himbazwe, Yesu mwama himbazwe, n'iy'amaraso yankore umutima wanje. Ino kw'isoko nini nziza, ca bugufi wamurushawe, shika ku mfundo z'umukiza, agutunganye Yesu mwama himbazwe, Yesu mwama himbazwe, n'iy'amaraso yankoreye umutima wanje. Tugiye kubandanya n'indirimbo ya 85 ivuga ngo amaraso y'umukiza. Amaraso y'umukiza yapfiriye abantu, abogamo barakira, ndagushima Yesu wanje wanje, imbabazi wogesheje ibyaha byanje, amaraso amambuzi amwe yakanaho sikigongwe, nanje wewe nawe ndagushima Yesu wanje wanje, imbabazi wogesheje ibyaha byanje, amaraso yawe. Yesu ukundiye amaraso yawe, Yesu ekubwanje, ndagushima Yesu wanje wanje, imbabazi wogesheje ibyaha byanje, amaraso yawe. tugiye gusaba imbabazi. Iyi ndwi hari ibyo batugoye, Yesu
ndetse gushika ubu muri kano gatondo hashobora kuba ari ibyatugoye. Dusabe rero imbabazi, dusenga Imana, twamaze guhamagaza amaraso ya Kristo, nayo yonyine niyo ashobora kutweza kudutunganya. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye kandi icyubahiro duciye bugufi imbere yawe, dusaba ngo wongere kutugirira neza, imbabazi zawe zongere zitugaragareho. Kano kanya mwami turaje abahungu n'abakobwa bawe imbere yawe kugira ngo mwami utugirire neza. Turazi yuko tutari abera, ndetse n'ijambo ryawe riravuga ngo tuvuze ngo nta cyaha dufise, twoba tukugize umubeshi. Ore mwami turaciye bugufi, harira umuntu wese ari hano muri kano gatondo yawe. Urakoze kuri umunyembabazi, kandi uko ibyagiye kuri ya ntebe y'imbabazi, ibyaha byacu byongere bitwikirwe n'amaraso yawe. Urakoze ku mbabazi uduhaye, urakoze mwami kutugiriye neza. Amashimwe, icubahiro byongere bibi byawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Tugeze mu wundi mwanya mwiza aho tubandanya twiyegereza Imana. Tugeze muri wa mwanya wo gutanga amashikanwa. Turaguhaye ikaze wowe turi kumwe kugira ngo utange ishikanwa ryawe. Ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo iyo dukoranye dutange ibimazi biha icubahiro Imana. Ukorere mu mufuko, nawe uri kure, nawe wenyine urashobora gutanga kugira ngo ushigikire kino gikorwa, ugacisha ishikanwa ryawe kuri rimikashe ni 62 66 29 39. Utanze ubwo buryo buzoshikira kuri rimikashe, hanyuma Imana iguhezagire kuri ico gikorwa uzotanga, kizotuma kino gikorwa abakeneye kumva ijambo ry'Imana ribashikira ari benshi. Kaze rero. Yesu ahezagire mwebwe mwatanze, kandi aguhezagire nawe ugombye kwifatanya natwe mu kurungika kuri imikashe yawe. Nuko tugeze mu wundi mwanya mwiza aho tugiye kwegera Imana mu gutazira no mu guhimbaza Imana. Ubuntu nibwo bwankijije bwo kwizera Imana, nagizwe kuwo ndiwe bwo kwizera icyo yakoze. Narahariwe, naracunguwe, ndumwana w'Imana, ndumuraganwa na Kristo. None ubu ntuwidegenza, narahariwe, naracunguwe, ndumwana w'Imana, ndumuraganwa na Kristo. None ubu ntuwidegenza, ubuntu bwankijije kubwo kwizera Umwana w'Imana, nagizwe uwo ndiwe kubwo kwizera icyo yakoze. Narahariwe, naracunguwe,
umwana w'Imana umuraganwa na Kristo none ubu witegeza munyantege nke avuge ndakomeye haleluya umutege natuze imuge nkabona ibyo Yesu yankoreye munyantege nke ndakomeye umutege natuze imuge nkabona ibyo Yesu yankoreye Hozana umwagapfuye arazuka yapfuye 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 arazuka Hozana Hozana umwagazi yabambwe Hozana Hozana yapfuye arazuka Hozana Hozana umwagazi yabambwe Hozana Hozana yapfuye arazuka Hozana umwagazi yabambwe Hozana Hozana yapfuye arazuka yapfuye arazuka haleluya amen ashimwe mwami Yesu wapfuye akazuka yatugiriye neza niyo mana arufa niyo mana omega intango n'iherezo ry'ibintu byose niyo mana yo kwizigirwa niyo mana yo gushirwa hejuru niyo mana yo gushimwa ibihe byose niyo mana ikomeye niyo mana ikora ibitangaza niyo mana igira neza ibihe byose yarapfuye arazuka uyu munsi ni muzima uyu munsi ni muzima uyu munsi araganje kumwe na se mu buryo bwa data arashimwe arashizwe hejuru natwe turamushize hejuru kano kanya nino saha hozana mwana wa Dawidi hozana mana y'ububasha n'ubushobozi hozana mana ihambaye hozana mana ikomeye hozana mana y'ubutungane hozana mana igira neza ibihe byose hozana mana itangaje turagushimiye wami turagushimiye Jehova turagushimiye mana igira neza turagushimiye mana itangaje
ukatugira abera n'abana ba papa. ushimwe mwami Ushimwe ibihe Yesu, byose ushimwe papa, urakoze ushimwe hejuru. kuri kano kanya Oh, mu keza. izina rya Yesu. urakoze kuri kano kanya Yesu. tugiye rero mu wundi mwanya mwiza Mm. wa mwanya tugiye gusengera ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Haleluya. Amen. Data mwiza turaguhaye icubahiro, turagushimiye ineza yawe iyo utugirira uko bukeye uko bwije, na n'uyu munsi watugiriye neza uduha kongera gukoranira imbere yawe. None mwami haragaze ca gihe ciza co kumva amazimano yawe, co kumva ijambo ryawe, co kumva ibyo waduteguriye. Ijambo ryawe ngo ni itara rimurikira ibiganza byacu, ibirenge byacu. Ijambo ryawe ngo ni umutsima w'ubugingo. None mwami turakweretse uwo watoranije kuri uno munsi, mwami ngo adushikirize ibyo ushaka ko tuvamwo. W'izina rya Yesu Kristo turamushize mu biganza byawe, turamusengeye w'izina rya Yesu Kristo. Ntabari wabonekana ariko abari wowe ubonekana, ntabari wavuga ariko abari wowe uvuga, kugira ngo imitima yacu yongere ihazwe. W'izina rya Yesu Kristo mugirire neza, mpemu wawe amuyobore, mpemu wawe amurongore, mpemu wawe yo amuje imbere, uwo twaze ni wa mubi. W'izina rya Yesu Kristo turugaje za mpemu mbi zimwe zitoragura amajambo twakiriye, turazifashe mpiri, turazifashe mpiri. W'izina rya Yesu Kristo reka mwami utugurure amatwi ya mpemu n'amatwi y'umubiri, kugira ngo mwami ibyo wateguye mwami bidushike ku nyota kandi bidukize. Ijambo ryawe rigira aho dukuye n'aho ridushikanye. Urakoze kuri mwiza kandi ugiye kwigaragaza. Amashimwe n'icubahiro birushize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka dukomere amashi menshi cyane mu kwakira uw'Imana yaduteguriye kugira ngo adushikirize amajambo yayo. Haleluya. Amen. Yesu nahimbazwe. Amen. Tuvuye mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana, kuyitazira kanatsindigira neza. Amen. Amen. Numva nezerewe cyane ko uno munsi udasanzwe Imana yatwemereye kwinjira muri 2025. Haleluya. Amen. 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 Rero muri kano kanya k'ijambo ry'Imana tugiye kwiga ku cigwa citwa ngo gusenga. Twese hamwe tugiye ngo gusenga. Gusenga. Muri 2025 turagomba kuzoba abahizi mu gusenga. Amen. Haleluya. Amen. Turagomba kuzoba badasanzwe mu gusenga. Amen. Amen. Tuja guhagarara ku ijambo ry'Imana dusanga Mushetse Paul yandikiye Abanyefeso mu gice ca 6 umurongo wa 18. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amen. Turasangayo aya majambo adasanzwe numvise umutima wanje wemeranya nanje ko twokwiga ko avuga kuri iki cigwa kivuga ngo gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Amen. 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 Kuko icifuzo cacu muri rino shengero no kuri iri jambo rivuga ngo dukomeje rwose kandi dusengera abera. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Naratangaye cyane. Imana yaraduteye idushikana muri 2025 kandi twemera ko umwaka w'2025 ari umwaka w'ubwiza bushasha. Amen. Amen. Umwaka w'ubwiza bushasha. Amen. Year of new glory. Amen. Amen. Année de nouvelle gloire. Amen. 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 Ubwiza bushasha. Amen. New glory. Amen. Nouvelle gloire. Amen. Imana y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Amen. None ivyo bizogenda gute? Bizoca he? Bizodushikira gute? Imana ihabwa icubahiro. Amen. Bizoca mu gusenga. Bwira mugenza ngo bizoca he? Mu gusenga. Haleluya. Gusenga rero abantu ntibabitahura neza. Gusenga si ukwiyadukiza umuntu afite ibyo avuze apfe n'uko abikoze. Imana idufashe cyane.
narakunze umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo yabajije Yesu Kristo ibyo gusenga, aramubwira ngo twigishe gusenga. Abigishwa ba Yesu Kristo babanye na Yesu Kristo mu myanya yose, iyo gusengera abagwaye, iyo kubohora abantu, iyo gukora ibitangaza, iyo kuzura abantu, ariko ntibamubwiye ngo duha ububasha bwo gukora ibitangaza. Bamubwiye ngo tugire gute? Twigishe gusenga, kuko basanze gusenga naho harimo ibanga. Vuga ngo gusenga harimo ibanga. Gusenga harimo ibanga. Imana ibahezagire cyane. Amen. Natwe tugiye kwiga uburyo tuzosenga neza mu 2025, ibyo dusengeye tukabibona. Vuga ngo amen. Amen. Tugiye kwiga uburyo tuzosenga neza, ibyo dusengeye bigashika. Haleluya. Amen. Maze iminsi niga ku gitabo cy'umwungeri umwe yitwa Heward wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanditse mu gitabo ciwe yise gusenga. Nawe yavuze ku buryo 8 bwo gusenga. Abashaka kuzobisoma muze musome muri icyo gitabo cyitwa gusenga canke la prière mu Gifaransa kuri page ya 78. Amen. Amen. Nagomye rero ngo twigishanye kuri ubwo buryo 8 tuzokorera ko mu 2025 kugira ngo gusenga kwacu kugira ikimazi muri byinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uwo mwigishwa yabisabye Yesu, tubisoma muri Luka 11 guhera ku murongo wa 1 gushika ku wa 4. Niho uwo mwigisha atubwira ngo mwigisha twigishe gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yesu nawe asharanzika arababwira amajambo meza y'ingene twoshobora gusenga. Reka dusabe papa wacu ahadusomere imbere ko twinjira mu cigwa nyacigwa. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice c'11 umurongo wa 1 gushika ku wa 4. Twumve ico Yesu yavuze ku gusenga. Haleluya. Amen. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu yigisha abigishwa biwe gusenga. Amen. Maze ari ahantu asenga, ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati mugenzi, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Arababarira ati nimwasenga muvuge muti data, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, iminsi yose uduhe ibyo kurya byayo, uduharire ibyaha byacu nk'uko natwe duhebera abari n'imyenda yacu bose, kandi ntutujane mu bitwosha nabi. Amen. 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 Umukozi w'Imana yanditse ko twokoreramo mu gusenga kugira ngo twishyurwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tudatebye rero, ubwoko bwa mbere yavuze ko ari ubwoko bwo gusenga twishikana, prière de consécration. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Muri prière de consécration dukora iki? Tubwira Imana gushaka ryayo ribe. Amen. Amen. Tubwira Imana ngo ubugombe bwayo bugire gute bukoreke. Amen. Ihabwe icyubahiro. Amen. Aho haba ari ryari? Haba ari hahandi wowe wenyene utari siri y'ikizokoreka. Avuga ati hamwe iki cyoba cyoba ari byiza, ariko hamwe cyoba bivuye ku bugombe bw'Imana byonezereza cyane. Amen. 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 Tuvuge ngo umuntu yashaka gufata urugendo, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Abakozi b'Imana iyo tugomba gufata ingendo canke iyo twahawe ubutumire bwo bavuga ko ntabyo ushoboye, ariko hamwe bwoba ari ubugombe bwawe bizoshoboka kandi nzogenda. Imana ishimwe. Amen. Ubwo nabwo turabusoma muri Matayo 26 ku murongo wa 39. Muraza kwisomera mu mabibiriya yanyu, kuko ndi buvuga imirongo myinshi nitwogenda tuyisoma yose, ariko muraza kuko ari ikigwa muragenda murayisoma. Ubwoko bugira kabiri cyangwa uburyo bugira kabiri bw'amasengesho n'amasengesho yo muri mpwemu. Haleluya. Amen. Prière dans l'esprit. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ayo nayo dusenga tugira gute? Dusenga mwibanga, data wenyene amenya. Haleluya. Amen. Kandi uko gusenga dusenga mwibanga kuratwubaka
ni jewe niyubaka, ni jewe nkomera. Amen. Amen. Hanyuma nkeneye ko ari jewe na data tumenye iryo sengesho twenyene, n'abadayimoni ntibashobora kurimenya, na ba bandi baza kwabura amasengesho babadoriya dusengana ntibashobora kumenya icyo niko ndakora. Ni jewe na data na mpwemu yera. Haleluya. Amen. Ndayakunde n'amasengesho sengera mu ndimi zitamenyekana. Amen, amen, amen. Amen. Ridekeremene site gloria basaka yaba. N'amasengesho udashobora kwabura, kuko twamenye neza ngo ari abahinga basigaye bacisha bagenda bakagira ama contre priere, ibyo turasengera bakabyugaza, ayo ntibashobora kuyugaza kuko ni Imana na Yesu na mpwemu yera bonyene bagira gute bayamenya. Amen. Amen. Ndakwifurije kuja muri uwo mugwi w'abasenzi basengera muri mpwemu. Amen, amen, Amen. Kuko ngaha usenga mu ibanga data na wewe mumenya na mpwemu yera, kandi uriyubaka. Iyo ndiko ndasenga mu mpwemu numva nuzuzwa, numva nkomeye, numva nzamuwe mu rundi rugero rwo hejuru, numva mbwirwa yani mabanga. Uru rurimi rutamenyekana ruzanira amabanga y'Imana, ruzanira amabanga y'ubwina mvuga, kandi ahuye n'ubugombe bwa data. Amen. Haleluya. Aho ni mu cya gihe nkeneye gusengera ikintu mu ibanga, atawundi muntu nkeneye ko acyumva. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uburyo bugira gatatu ni uburyo bwo gusenga mu kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. La prière dans la foi. Imana ishimwe. La prière de la foi. Ayo nayo agira iki? Ni amasengesho dukeneye ko ibimenyetso bisha biba. Haleluya. Amen. Nje kugusengera urwaye, nkeneye yuko ngenda mbonye ko ukize. Imana ihabwe icyubahiro. Ibimenyetso bica bigaragara ubwo nyene. Ayo masengesho Yakobo yari yavuze ko mu gice cya 5 ku murongo wa 15, na Mariko mu gice cya 11:24 yarahavuze ko aho yari kuvuga ngo icyo twasengeye twizere ko twamaze kugihabwa. Amen. Ndaza ngasenga nkizera yuko by'ukuri nza kuva ngahakize, kandi ko yanasenganye ukwizera mpora mvaho. Amen. Kandi n'abandi basenze mu kwizera bahora bavayo waragwaye yakize, mbere akanabaherekeza, mbere akanishima. Wahora adafungura agafungura, wahora atavuga akavuga, akomera amashyi Imana. Yamuhaye n'ubwo buryo bwo Amen. abantu bagakira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tuba dukeneye TikTok n'amasengesho usenga wizeye ko ndazi neza papa, ndazi neza ko ari we wanzanye, kandi ko wanzanye mu mugambi wawe. Arakira, impwemu mbi ziramuvuyemo, ubugwayi burahunga mu izina rya Yesu Kristo. Waduhaye ububasha ku nzoka, kuri scorpion, ku badayimoni, ku mizimu, ku majini n'amakarashiga, ndabitegeka bisohoke, umugwayi abe muzima. Ubunyana arakiza, ubunyana arakiza. Amen. Umugwayi agacakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ubwoko bugira kane cyangwa uburyo bugira kane ni uburyo bwo gusenga twatura ibyaha, prière de confession des péchés. Haleluya. Amen. Ubwo nabwo ni ubwoko bw'amasengesho twinjiramo kuko hari icyabaye, ariko ukumva muri wowe haguma hatujubiza iki? Mana ngirira imbabazi, Mana ndasabiye imbabazi umugabo wanjye, Mana ndasabiye imbabazi abana, Mana ndasabiye imbabazi igihugu, Mana ndasabiye imbabazi igisagara, abatuyoboye ibiki. Haleluya. Amen. Iyo n'amasengesho dusenga igihe kanaka tubona ko hateye icyago, tubona ko hateye ikiza. Haleluya. Tukavuga ngo Mana, birashoboka ko abarundi twagucumuye ko, akaba aricyo gituma haje kino cyago. Ariko ijambo ryawe riravuga ngo nitwahindukiye tukava mu ngeso zacu mbi tukagusanga. Haleluya. Tugaca bugufi tukihana ibyaha byacu, uzotubabarira ukize n'igihugu cyacu. Amen. Mana imbabazi ku ndongozi z'igihugu, Mana indongozi zibabarirwe. Hari ibyo bakoze mu kutamenya, hari ibyo bakoze batawe mu rudubi, abangushi, abansi babateguye urupfu, imigera y'urupfu n'ibisa n'iby'urupfu byose. Kubura n'amaraso ya Yesu, tugakubura. Haleluya. Imbabazi z'Imana zirakora igitangaza, ibyari bibi bigahagarara, ibyari byago bigahagarara. Haleluya. Amen. Nubwo n'ubundi buryo dusenga twatura imbabazi, ibyaha bikagira gute, bigakugwaho, amahoro akaza. Naho Yohana igice cya mbere
cya Yohana mu gice cya mbere nyine umurongo w'umunani harabivuga ngo tuvuze ko atabyaha tugira twoba twibeshe. Rero igihe haje ibintu nk'ibyo by'ibyago, ibigwara bidahera biguma biza, ibyago bikurikirana, tuca twinjira mu mwanya w'amasengesho yo kwatura ibyaha tugatabarwa. Vuga ngo amen. Amen. Ubundi bwoko bwa gatanu bw'amasengesho ni ubwoko bw'amasengesho magufi. Haleluya. Amen. Ariko inkomezi, priere courte et puissante. Haleluya. Ayo nayo tuyasenga iyo tugeze muri ya situation iteye ubwoba, ya situation scandaleuse. Amen. Ya situation utoteba. Amen. Ya yindi utorinda kwambara igitambara, ya yindi utorinda kuza kwambara ibitenge, ya yindi utorinda kuja gusasa utegura igicani. Ni tic-tac. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni nk'akarorero ca gihe Yesu bamuvyuye ari kumwe n'intumwa batewe n'inkubi y'umuyaga. Byari bigeze ahantu bose bagomba bibire. Umuyaga ugomba wibize intumwa na Yesu n'ubwato mu kiyaga. Baramuvyura. Bamuvyuye niri barakora ibindi bintu. Bavuze ati tetwa wa muyaga we ceceka. Ubwo nyine umuyaga ushobora gute? Uraceceka. N'amasengesho ya autorité. Haleluya. Amen. N'amasengesho puissante asenyura. Haleluya. Ukiri kuravuga amajambo menshi. Abadayimoni iyo bigize sura vuba ariko baravuga ibitagiro uganda ceceka. Amen. 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 Agashaceceka. Haleluya. Amen. Amen. Abadayimoni iyo baboshe umuntu ariko ari kumbagaza hasi, urabona ko hari nabo bagomba kubaca mu muriro, bagomba kubaca mu bya murekure mu izina rya Yesu. Zigasha zimurekure. Ndavuze ngo sohoka. Zigasha zisohoka mu izina rya Yesu. Amen. C'est très courte prière ariko kandi très puissante. Haleluya. Amasengesho magufi yuzuye iki? Ubushobozi. Haleluya. Bikenewe naho nyene inyishu imedia. Haleluya. Usanze umuntu ariko arapfa agomba ageze ku kanyuma, ntiwiri murarondera bya dawo wa twese byamaramutse Mariya birebire bifata amasaha atanu, warupfuwe ndagwagaritse murekure mu izina rya Yesu. Turi kuzimu araba muzima arazutse. Ubwo nyene agashagira gute? Akira. Haleluya. Amen. Imana ishimwe yadutoreye uburyo bwinshi bwo gusenga. Amen. Amen. Nsenge tuzoba bavaya. Amen. 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 Ingabo zo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Haleluya. Amen. Tugeze mu buryo bwa gatandatu, amasengesho maremare. Haleluya. De longue prière. Amara amasaha 2, 4, 6, 8, 12. Même plus. Haleluya. Amen. Ayo ni yayandi ugenda. Amen. Ukaryama, ugahindukira, ugasubira ukihindukiza, ugapfukama, ukagorora amaboko, ukavuga ibuka mwana, ibuka. Akarorero ni Hana. Haleluya. Yarasenze kugeza aho n'ijwi rigira gute? Icika, rihera, rikatika, kugeza hasigara kubita iminwa. Umuhereza tuzogeza ryari kwa muza waborewe? Ati ntabwo naborewe, si umugore w'ingeso mbi, ariko nariko ndasuka amajojwe imbere y'Imana. Yamutwaye amasaha menshi ariko isengesho ryarashitse kandi ryamuhaye umwana. Yesu nawe nyine mu masengesho yari yakoze, ribuka isengesho yakoze rirerire yamaze kubona igikombe cyo gupfa cyamugezeho, avuga ati data byokunda iki gikombe wo kindenganya. Aduga umusozi arasenga ijoro ryose, abo yabwiye ngo bagende kumufasha gusenga barasinzira, barikangura, barasinzira, ariko baguma yinginga. Haleluya. N'amasengesho yo kwinginga yayandi duhera ibuka mana, ibuka ko nari umuntu mubi, sinari ndakuzi, ariko wowe waramenye uraza urantora. Ntiwantoye ngo mpfe, wantoye ngo mbeho. Ibuka na wa munsi wankoreye iki n'iki ndanezerwa. Ibuka nashakiye, ibuka nashakindi. Ijambo ryawe rivuga ngo, isezerano ryawe rivuga ngo byose ukegeranya. Haleluya. Turashaka gufata n'umunsi wose, ariko uko nyene urwebera, ijuru riba ririko rirakumva, riba riri kumwe nawe, igitangaza kirakoreka.
Amen. Imana ihabwa icyubahiro ko n'ubwo nabwo ari ubundi buryo bwo gusenga tukirirwayo, bwo gusenga tukararayo, turiko turinginga Imana. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Haleluya. Amen. Numva nezerewe cyane iyo hageze mu mbaraga cyane gusenga. Haleluya. Ubundi buryo bw'indwi ni uburyo bwo gusenga n'ijwi rirenga, la prière à haute voix. Amen. Kandi b'Imana si na papa, ibyiyumviro byanje bikavugana na papa. Haleluya. Kandi mwishurwa, ariko kandi biba ngombwa ko hari igihe nkoresha ijwi rirenga. Haleluya. Amen. Aho rero mvuga cyane, mvuga amajambo akora ku mutima w'Imana. Amen. Ndarira. Haleluya. Amen. Ko marira afise icyo avuga mu ngoro y'Imana. Ndibuka umwami Dawidi nawe yagezaga igihe ibintu byabaye ndazi, avuga ati mundondera abagore bazi kurira neza. Haleluya. Amen. Bararize icyago kirahava. Amen. Amen. Naho nambaza direct nabazi ijuru nsemerera n'ijwi rirenga. Haleluya. Kugira ngo nitege kubona inyishu. Amen. Amen. Nagiye ahantu bavugishwa ku muntu umwe ko kubera ko yagararije Imana, kubera ko umutima w'Imana wamurakiye, Imana igomba igire gute, Imana igomba imurandure. Sinihangane, naciye ngo minyuru sur place, ndarira ndikubita hasi, ndikumbagaza hasi, ndabwira Imana ntiwemere, ntibishoboka, uwo ni we inkingi y'umuryango, ntashaha yokora utoharira. Yesu wagiye ku musaraba kubera ibyaha byacu, ko gitoma ukabutaraja ku ntebe y'imanza, ntahaja nibyo yaracumuye, ariko ntapfa. Imbabazi zawe Mwana zimuhe kubaho. Haleluya. Amen. Uwo muntu yarashiriwe ku rubanza rwo gupfa, Imana ishavuga ati ndamutabaye. Amen. Ndarengeye ibyaha byiwe, nabeho. Kandi Amen. Imana turakeneye abantu nk'abo muri kino gihe, kuko wuzuye babandi bavuga ngo yacumuye ngo napfe, yacumuye tuzomuhamba ejo, yacumuye naranduke. Mbega ninde adacumura muri iyi si? Hamwe Imana yoba icishariye ku ntebe y'imbabazi ubusa, twebwe ntitubifate neza. Abantu bose babona umengano ubusa, si ubusa kubona Imana icishiye ku ntebe y'imbabazi. Amen. Amen. Abantu barashaka gucumura, bacumujwe nuko abandi babataye mu mitego. Ndabazi benshi umutima wabo bataba bagambiriye gucumura, ariko bakabyisangamo kuko bagenzi babo babataye mu mitego. None wibaza ko uwo muntu ntego yacumuye, kandi ingero y'icyaha n'urupfu. None wibaza ko uwo muntu Imana idafite icyo ikora, irabye yuko ari icyaha atari we yagambiriye ariko yisanzemo. Imana iratabara. Abantu b'Imana ntituzohore turekera abakozi ba Satani ngo barimbuze abantu, ngo bacumuye mu ngoro y'icyaha n'urupfu. Ibyo byari bya kera mu isezerano rya kera, ariko ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi, uwo ari we wese turapfukama tukamusabira imbabazi. Upfa kuba waratoranijwe, upfa kuba ijwi ryawe rishikira Imana. Imana iratabara. Amen. N'ijwi rirenga ndasemerera, Imana yaramutabaye. Haleluya. Kandi yari yakoze ibyaha, Imana yarampa icyubahiro. Atari uko ntacyo byaba bimaze ijambo ry'Imana tubwira ngo mwaturiranire ibyaha byanyu. Amen. Ni ukuvuga ngo ndabikwaturiye, urafise ububasha bwo kundengukana imbere y'Imana ikambabarira. Imana ibahezagire. Uburyo bwa nyuma ni ubwo kugira gute, gusenga dukenguruka. Haleluya. Les prières d'action de grâce. Si ibihe byose dukwiye ko amacurenguka imbere y'Imana, Mana mpa, papa impa, oyaha. Na Adonai yageze kwa papa wiwe, hari undi munsi azavuga ati papa ndagushimiye, wakoze. Haleluya. Wanguriye ibirato byiza bya Kamatara, wakoze. Wanguriye kakandi ice cream, wakoze. Naryohewe. Haleluya. Dukwiye rero n'ukwenseramo mu masengesho. Tuzosenga muri 2025 amasengesho yo kugira gute, gushima, gukenguruka, action de grâce. Haleluya. N'amasengesho y'uburyohewe. Haleluya. Biba byagenze neza
canke byagenze nabi hariho umuntu amerewe neza ntiyoreka gushima amen Amen. uhimbye ntiyoreka gushima abasha ndagushimiye papa ko naronse indya abandi bashonje iryo sengesho ntawe utorikora ariko ndagomba muri 2025 ngo tuze dutanye n'ikimazi cyo gushima amen Amen. ikimazi cyo gushima ni hahandi uba waraye inzara ariko ukavuga uti ndagushima naho naraye inzara ndabyutse hariyo abaraye bariye batabyutse inyoni zizinduka ziraririmba zishima imana zivuga ngo turagushimiye ko twaraye ku giti umuyaga ugahuhuta ntidukoroke cyane ntidupfe n'abakorotse twavunitse ntitwapfuye ariko harabaraye mu mazu meza meza bagize gute bapfuye haleluya ndagomba ngo muri 2025 oya ntuzorire ngo urumva ngo sinambaye ibirato bishari oya vuga ati ndagushima ko ntaronse ibirato bishari ariko mfise amaguru yose hariho abo yaraye acitse jamene haleluya 2025 tugwiza gushima amen gusumba gusaba imana ihabwa icubahiro naho niyo amasengesho kuvuga ndagushima mana warakoze papa naragusabye iki warakimpaye nakiriya nawe utarakimpaye ndagushima nta bintu unyifuriza ijambo ryawe muri Yeremiya 29:11 rivuga ngo uzi neza ibyiyumviro udufise kuko ari byiza by'amahoro uzi ibyo wifuza kudukorera ko ari byiza nta mubabaro udutera nta bibi birimo si ibyago s'agahinda kubw'ibyo ndagushima shimira imana uzi ko abantu bavuze induru dusaba mana mukize mana ariko amaze kumukiza ntasubire hahandi yasengera ngo wongere ushime biradukwiye gushima imana abantu b'imana haleluya mu bihe byahera twakoze agisida turasenga imana turasenga n'amajwi maremare imana iradutabara imodoka ihagaze atanumwe akomeretse cyangwa ngo ave ndababwira imbere yuko tuyivamo tubanze dushima imana haleluya satani aranyongorera ngo yosha nawe ngatoka kwa jina la Yesu nisha tutegerezwa kubanza guha imana ishimwe kuko ariyo idutabaye haleluya Amen. tuzobwiza gusenga kandi nk'uko gusenga tuzonashimira n'imana biraryoshe ko tuje imbere y'imana turebukanye ishimwe haleluya Amen. kugira nka wa muririmbyi avuga ngo nije wa wundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima wewe wankuye isoni wumvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye wampaye ico nasavye. haleluya Amena. imana ihabwa icyubahiro Amen. ngiye kurangiza rero ndakwibutsa ngo ubwoko munani bw'amasengesho aya mbere nayo kwishikana consecration aya kabiri nayo muri mpwemu dar esprit mu ndimi zitamenyekana aya gatatu nayo mu kwizera prière de la foi aya kane nayo kwatura ibyaha prière de confession des péchés aya gatanu ni magufi ariko afite imbaraga prière courte et puissante aya gatandatu ni maremare afite ububasha prière longue de supplication ayindwi nayo dusenga n'ijwi rirenga aho tuvuga umunani nayo gukeruka prière d'action de grâce Amen. ngomba rero ndangize sengera wowe wumvise kino cigwa Imana ikugirire neza Amen. muri 2025 ikwambika imbaraga zo gusenga Amen. haleluya Amen. yemera mu kibanza urimo uzamura amaboko ndagusengera data mwiza mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko washizeho uburyo bwinshi bwo gusenga iyo ushyiraho bumwe satani yotumenyereye akabucamo akugara ngo ntidusenge ariko noneho uko watwaguriye yugara hamwe tugaca ahandi kuko adashobora kubera hose icyarimwe yugara hariya tugaca ngaha hose tugasenga kandi tukagira gute tugatabagwa ndasengeye mwene data ndasengeye n'uriya ndetse umwaka bazoba abahizi bo gusenga wumva ko uyu mwaka bazoba abavaya n'abavayanje bo gusenga mu izina genga n'urugamba gusenga n'intambara ariko kandi ni ikigwanishwa gikomeye ndavuze ngo mu izina rya Yesu
ambika ubushobozi bwo gusenga aba bagabo mu izina rya Yesu, ambika ubushobozi bwo gusenga aba bagore mu izina rya Yesu, ambika ubushobozi bwo gusenga urugwaruka, ambika ubushobozi bwo gusenga abo bana bato mu izina rya Yesu. Twese hamwe muri 2025 tuzobavaya n'abavayante bo gusenga kugira ngo ibyari byarabaye imisozi bihinduke utuyaya, ibyari byaratwiboheye ko biturekure mu izina rya Yesu, ibyari byarapfuye bizuke mu izina rya Yesu bibe bizima. Oriterebonde sayikorebosa. Urakoze mwami w'abantu kubikoreye kwihesha icyubahiro kugira ngo uyu mwaka tuzawurangize abantu bose dufite amashimwe yavuye mu gusenga. Urakoze kubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nagomba kandi nsengera uyu muntu avuga ati jewe nosenga uko dusenga mu izina rya Yesu. Yesu ni ukuvuga ngo yumva abamuzi abo bafitanye icyo bapfana. Haleluya. Wose uhamagara mu izina rya Yesu atakuzi abadayimoni bakagutabagura. Twarabibonye muri Bibiliya. Haleluya. Abana basike baba basenze bavuga ngo mu izina rya Yesu wawe ndi Pawulo ahamagara intambwe zarabatabaguye. Ariko nagomba kukwinjiza muri uwo mugambwe wabemerewe gusenga bahamagara iryo zina rya Yesu. Nta kindi bisaba, nta mafaranga bigusaba gufuka amahuri mu kibanza cyawe ukaduza amaboko, ikimenyetso cy'uko udashoboye, ukavuga ngo mwami Yesu menya neza ko naho nosenga ntari muri wewe amasengesho nosenga yopfa ubusa. None ubu ndaje ndapfukamye ndagoroye amaboko, menya neza ko ataco nshoboye, ndagusaba ngo Yesu unyemerere winjire mu bugingo bwanje, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje, umbere umwami koko, umbere umukiza, kugira ngo nanje nemererwe kuzoba mu bahamagara izina rya Yesu rikabakorera, kugira ngo nanje nemererwe kuba muri abo bazosenga ayo masengesho y'uburyo 8 nanje nishugwe. Urakoze ko bari ibyaha byanje kandi ukabunyemereye kuba umwe mu bana bawe, mu buganza nk'umwami n'umukiza, kuko nzi neza ko turi kumwe byose bizogenda neza. Urakoze kunyemereye gukizwa uhereye isambaye umukizwa, ninjiye mu mugwi w'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Data mwiza turagushimiye umukizwa akijijwe kano kanya, turamwinjije mu bwami bw'Imana, turamwinjije mu muryango w'abana b'Imana, kandi turamwinjiremo, kandi niyavuga uze wumva gusenga kwiwe. Turanaguha izina ryiwe mu gitabo c'abahona, turanaguha izina ryiwe mu gitabo c'abapfa, mu izina rya Yesu turagiye muri mu gitabo c'abana b'Imana, kugira ngo ibyo azovuga ibyo azokora bizogira ububasha mu muryango wawe Kristo. Urakoze kubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uje gusenga iryo sengesho urabaye umukizwa, uhereye ubu uri umwana w'Imana. Tugusabye kuzoshirondera hafi yaho uri ishengero basenga Yesu w'ukuri, bavuga ijambo ry'Imana by'ukuri, akaba ari ryo wifatanya ugasenga buri munsi, ukifatanya nabo, ahasigaye ugasangira nabo ubuzima budashira. Nibyaba ngombwa niwakenera uzoduhamagare, uhamagare umwungere Pastor Yves kuri telefone 79 990 177 uvuga ngo 79 990 177, cyane mama Pastor Suavis 71 661 641 71 661 641. Tuzokugira inama kwishengero ry'ukuri wo kwifatanya naryo ugakura kugeza aho Yesu azogarukira, tukazojana mu ijuru. Ababanye natwe muri iri jambo ry'Imana, Imana ibahezagire. Turasubije umurongozi wa programme. Shalom shalom. Amen. N'amasengesho yarihekeje. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kurangiza ikoraniro ryacu. Niba wadukurikiranye neza, twize ku buryo 8 bwo gusenga. Haleluya. Amen. Umwaka rero nk'uko warungikanywe ijambo ry'Imana avuze, tugiye kuba abantu basenga, kandi isengesho ryose uzoduza wizere Imana ko izoryakira muri bwa buryo 8 twumvise. Uzohitamwo bumwe mu buryo buzogufasha kwegera Imana
nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Abigishwa ba Yesu baramubwira ngo utwigishe gusenga. Arakoze rero w'Imana yakoresheje nk'igikoresho ciwe, aratwigishije gusenga, aduhaye uburyo 8 bwo gusenga. Ndakwifurije rero kuba umuhizi mu gusenga, kandi imitwaro yawe izokumvwa, ibyo uzorengukana imbere y'Imana, Imana izobiguhera inyishu. Ku ijambo ry'Imana ryonyene riratubwira ngo ivyo mwifuza vyose muvyereke Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Tugiye rero kurangiza. Imana iguhezagire wewe wakurikiranye zino nyigisho kuri Swavisi Nishimpaye TV. Imana iguha umugisha. Reka dusenga Imana. Data mwiza, turasengeye abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abana bakurikiye Mwami ino nyigisho mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga ngo umugisha wawe utagabanije ube kuri bo. Uyu mwaka wa 2025 uzobabere umwaka wo kwishurwa, umwaka w'inyishu, umwaka wo gushikira amasezerano yabo mu izina rya Yesu Kristo. Turahezagiye rero umuntu wese, umugisha w'Imana ubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Musengurukane ubwiza bw'Imana. Imana ibahezagire. Mwarahezagiwe. Amen.